twibukanye iki kintu, ntuze wigere wirengagiza umworo, kuko ijambo ry'Imana mu Migani 28:27 haravuga ngo uwuha umworo ntazokwigera akena, ariko uwumwirengagiza azogira imivumo myinshi. Ku isi yose ahantu uzoja, haba mu bihugu vya rutura, haba mu bihugu bikenye, nagira ndakubwire ko uzosangaho abantu batunze cane, abatunze hagati na hagati n'aboro. Ibihugu byose birabamwe abantu bakenye. Rero nagira ndakubwire ngo Imana irinzi iduhanura ngo ntitwirengagize aboro, ni ukubera izi yuko mu gukorera aboro natwe tuzogira umugisha. Kandi vy'ukuri n'ijambo rirabivuze neza, mbere no mu Migani 11 umurongo wa 24 n'uwa 25 haravuga ngo umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi yikumirako ivyo yarakwiye gutanga bimukwegera ubukene. Umutima utanga uzototahara, kandi uwuvomera abandi nawe azovomererwa. Murumva ko ijambo ry'Imana ritomoye, ni ukuvuga ngo nitwatanga, uko utanga cyane niko uhezagirwa cyane, uko uvomerera abandi mu buryo bwo kubagirira neza nawe uravomererwa. Erega Imana ntigira ideni, Imana ntigira ideni. Iyo uhezagiye abandi nawe urahezagirwa, kubera iyi Imana yacu nyene ikihagurutsa abatunzi bakaguhezagira, kubera nawe uba wahaye aboro. Mu gihe Pawulo yari amaze kwakira ivyo bari bamuzaniye abantu b'i Filipi kugira ngo azofashe aboro, nawe nyene kugira ngo bimufashe, niho yaciye ababwira ngo Imana yanje izobamara ubukene bwose nk'uko itunga ryayo riri muri Kristo Yesu. Aho Pawulo yabivugishijwe nuko yarazi yuko Imana itarya ideni, yuko ko bafashije aboro, abari bakenya, bari bakeneye ivyo gushigikirwa, yuko nabo bazohezagirwa. Nico gituma Pawulo yabibabwiye yuko Imana yiwe ayizigiye neza, aravye imyaka bamaranye bagendana, yaramaze kubibona ko Imana uhezagiye abandi nawe iguhezagira. Aca ababwira ayo majambo abaremesha ngo Imana yanje izobamara ubukene bwose nk'uko itunga ryayo riri muri Kristo Yesu. Nanje nagira ndakubwire, wewe ukunda gufasha aboro, ubafise ku mutima, wewe ukunda gushigikira abantu bagowe, nagira ndakubwire ngo ntugire ubwoba. Ushobora gutanga utwawe ukabona umengo turaheze, ariko Imana yanje nanje nabonye ihezagira abantu bagiriye neza, abantu aho nikora izokugira neza, kubera Imana ihemba neza. Utanze nawe iraguha, iracinzira nawe bikakuzako. Nuko rero nturambirwe no gukora ivyiza, niwikumireko ivyo wari ukwiye guha abandi. Ivyo bizogukwegera ubukene, bigukwegera imivumo myinshi cyane. Ivyo wari ukwiye gutanga bihaboro, mu kibano urabuze abagukikuje, mu nshuti zawe urabuze abakene wogirira neza. Reka kuvyigungirako, bitange. Ubikuyeho Imana nayo izokizana, kubera Imana burya iyo dutanze naho umuntu atogushimira, Imana yoyo iragushimira mu guca izo nzira kugira ngo abandi bace baza nawe baguhezagira. Nuko rero ntiwikumireko ivyo wari ukwiye gutanga, ndabisubiyemwo, ahubwo vomera abandi kugira ngo nawe uvomererwe, abandi kugira ngo nawe uhabwe. Imana ibahezagire.